urukiko rukuru rw'ubucuruzi mu Rwanda kuri uyu wa kabiri rwaburanishije urubanza rw'uruganda rw'itabi PTC rwa nyakwigendera Paul RWIGARA na banki ya Cogebanque. Mu rubanza rw'ubujurire uru ruganda rusaba ko uruhushya rwo kugurisha hoteli iri mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali ruteshwa agaciro. Hari urubanza ruvuga yuko nta cyemezo na kimwe kizongera gutangwa ku ngwate urukiko rukanazisubiramo. Urubanza rwaciwe muri 2017 rufite itegeko kugeza ubu twajya kurureba tugasanga nta kindi cyemezo cy'urukiko kigeze kiruvana. Uyu ni Maître Janvier Rwagatare wunganira umuryango wa Paul RWIGARA. Sosiyete Moderna ikora imiti muri Amerika ivuga ko u Rwanda, Senegal na Afurika y'Epfo ari bimwe mu bihugu ishobora kubakamo inganda zayo zikora inkingo ku mugabane wa Afurika. Muri Nigeria, abagore n'abana b'abakobwa 15 batorotse umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram wari warabagize imbohe. Izo nkuru n'izindi twabateguriye ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri iyi saha turayahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Nigeria, abagore n'abana b'abakobwa 15 batorotse umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram wari warabagize imbohe. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo. Bose uko ari 15 babonanye na buramatari wa leta ya Borno Babagana Zulum ku mugwa mukuru wayo Maiduguri mu buraruko bw'igihugu. Zulum avuga ko uno munsi ari umunsi w'akamwemwe gakomeye kubona abo bafasoni n'abo bigeme bari banyurujwe n'abagwanyi ba Boko Haram bidegemvya muri iki gihe. Amenyesha ko umwidegemvyo wabo ukeshwa ibisabisho n'imigambi yerekeye kunywanisha no gusubiza abantu mu buzima busanzwe iriko ishirwa mu bikorwa. Atangaza ko afise icyizere c'uko amahoro azohagarika umugumu kumaze imyaka 10 w'intagondwa z'umugwi Boko Haram, aho abantu ibihumbi n'ibihumbi bapfuye abandi baranyuruzwa, azoshikwa ko abo bapfasoni n'abigeme 15 bari banyurujwe mu kwezi kwa gatanu no muri uku kwezi kw'icumi k'uyu mwaka, igihe intagondwa z'umugwi Boko Haram zakora ibitero mu mihana yo mu mareta ya Borno na Adamawa. Ayo mareta uko ari abiri yarageramiwe bikomeye n'ubwicanyi bukorwa n'intagondwa. Bagiye n'amaguru iminsi 6 aho baciye mu mashamba y'ahitwa Buniyadi gushika batabagwe n'inteko zijeje umutekano. Baciye bajanwa muri leta ya Borno. Umugwi Boko Haram n'ishami rya leta ya Kisilamu ryo muri Afrika mu burengero ryawukomotse ko vyaratoteje abapfasoni n'abana mu bitero vyakozwe mu buraruko bushirira ubuseruko bwa Nigeria. Abana barenga igihumbi baranyurujwe kuva mu mwaka wa 2013 nk'uko bitangazwa n'ishirahamwe ONU. Fideli Niyongabo akomeze atugezaho iyi nkuru ijyanye n'uko sosiyete Moderna ikora imiti muri Amerika ivuga ko u Rwanda, Senegal na Afurika y'Epfo ari bimwe mu bihugu ishobora kubakamo inganda zayo zikora inkingo ku mugabane wa Afurika. Ni mu gihe iyo sosiyete iriko irondera ikibanza ishobora gukoreramwo izo nshansho muri Afrika. Isosiyete Moderna mu ndwi iheze yaratangaje ko izokubaka ihinguriro muri Afrika rizokora inshansho zishika ku miliyoni 500 ku mwaka, hamwe inshansho zayo zo kwikingirikiza ca COVID-19. Ni mu gihe amasosiyete akora imiti ariko atera aremerwa kurushiriza kugira ahingurire imiti mu bihugu bikenye. Nuba Afeyan ari mu bashinze isosiyete Moderna mu mwaka wa 2010 yatangaje mu kiganiro yahaye itororokanizo ry'amakuru ry'Ubwongereza ku munsi wa mbere ko igikorwa cyo guhitamwo igihugu kizokwakira ihinguriro ryayo kigiye gukomera. Muri iki gihe iyo sosiyete yatangaje imigambi yayo muri Afrika. Abahinga mu vyerekeye amagara y'abantu bavuga ko iyo sosiyete Moderna ishobora guhitamwo Rwanda, Senegal na Afrika y'Epfo kubera ivyo bihugu biza bifise ubuhinga mu bijanye n'incansho hamwe no kuzitunganya canke vyerekanye ko vyifuza gushiraho ihinguriro nk'iryo. Afrika y'Epfo isanzwe ifise ubushobozi mu bijanye n'ubushakashatsi bwerekeye ivy'amagara y'abantu n'amahinguriro y'imiti mu gihugu. Ikigo c'ubushakashatsi mu bijanye n'amagara y'abantu muri Senegal, Institut Pasteur, kirakora inshansho za fièvre jaune, mu gihe Rwanda gwerekanye ko gwifuza gukora inshansho n'imiti. Mu gihugu cya Kenya haravugwa ubwiyongere bw'indwara zo mu mutwe nk'imwe mu ngaruka ya COVID-19. Abibasiwe cyane ni impunzi. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Oriane Tangishaka. Mu gihe ku isi haraye hahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe kuzirikana indwara zo mu mutwe n'izindi ndengeramutima, muri Kenya amashirahamwe y'abagira neza ari mu bikorwa byo kugerageza gufasha impunzi zifise ibibazo vy'akabonge n'ivyo guhahamuka.
ni mu gihe impunzi zisanzwe ari umugwi w'abantu bafise ibibazo vyo guhahamuka kubera guta ingo zabo, ariko kandi ubu bagategerezwa guhangana n'uburyo buke bwo kwibeshaho bivuye ku kiza ca korona cateye isi yose. Eugene Bion, umuvugizi w'ibiro vya ONU bijejwe impunzi ku isi, ibibazo basanzwe bategerezwa guhangana navyo vyiyongereye. Ati twasanze inshuro zo kuvura ibibazo ndengeramutima dukora buri kwezi vyariyongereye cane, bica biba ngombwa ko twongereza igitigiri c'abaganga n'abahinga kugira bashobore gushikira ingo z'abantu mu buryo butandukanye, harimwo no kubahamagara ku matelefone. Ivyo vyose tubikora mu ntumbero yo gufasha impunzi kuvugwa ingwara zo mu mutwe kandi zironke n'abagira neza ku bibazo ndengeramutima zifise. Muganga Albert Chumo havura abagore n'abana avuga ko ikiza ca korona cavyuye ibibazo vya kera congera kizana ibindi bishasha vyo mu mutwe. Ati hari abantu bafise imiryango yabo, bafise abana ariko bakagenda babata, bakanavuga ko vyoba vyiza bitavye Imana kubera ukwihebura. HCR ivuga ko ibikorwa vyayo vyo kuvura abantu bafise ibibazo vyo mu mutwe biriko bigenda neza mu buraruko bwa Kenya, aho bariko barafasha abantu hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi mbona nkubone bwa teleconference bwo kuvura umuntu mutari kumwe, aho bari mu bice by'uburaruko bwa Kenya. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umuryango w'abibumbye urasaba Libya gukora nketi ku bantu bo mu nzego z'umutekano zayo barashe abimukira mu cyumweru gishize. Ni inkuru twateguriwe nanone na Fidel Niyongabo. Inteko zijejwe umutekano z'ico gihugu zakoresheje inguvu z'umurengera mu guta mu mvuto abimukira b'Abanyafrika mu kurasa bamwe muri bo bariko bagerageza guhunga. Iyo nkuru yatangajwe n'ibiro vy'ishirahamwe ONU bijejwe agateka ka muntu no musi wa kabiri, mu gihe biriko bisaba ko haba itohoza kuri iryo koreshwa ry'inguvu z'umurengera n'ubwo bwicanyi. Abimukira n'impunzi ibihumbi n'ibihumbi bari barindiriye hanze y'ikigo c'ishirahamwe ONU ku mugwa mukuru wa Libya Tripoli mu misi ya vuba, aho bariko barondera ababafasha guhunga ico gihugu inyuma y'ivy'amashirahamwe ajejwe gutabara yise ikandamizwa rikomeye n'ubwicanyi vyakozwe ku bantu ibihumbi n'ibihumbi bahagaritswe. Abimukira n'abarondera ubuhungiro baratotejwe n'inteko zijejwe umutekano za Libya, nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'ibiro vy'ishirahamwe ONU bijejwe agateka ka muntu Marta Hurtado. Amenyesha ko ivyo vyavuyemwo ubwicanyi no gukomereka bikomeye, ukwiyongera ko abantu batabwa mu mvuto, abo bafatwa mu buryo buteye agahinda, hamwe no kwirukana abantu bakarungikwa mu bihugu biri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara batabanje kumvirizwa. Leta y'ubumwe muri Libya itangaza ko ihanganye n'ibibazo bitoroshe vy'abimukira binjira ku butaka bwayo mu buryo butarekuriwe n'amategeko, ivyo bikiyongera ku bibazo bijanye n'imibano na politiki hamwe n'ingaruka zavyo mu gihugu no mu makungu. Ikibazo cy'umupaka Ubuhinde butumvikanaho n'Ubushinwa kigiye gutuma Ubuhinde bwongera ingabo zabwo zibarirwa mu bihumbi mu birindiro biri mu misozi ya Himalaya hafi y'igihugu cy'Ubushinwa. Ni inkuru twateguriwe na Geoffrey Mutagoma. Kuba ibiganiro byahuzaga Ubuhinde n'Ubushinwa bitashoboye kugira icyo bigeraho, bivuze ko ingabo z'Ubuhinde zibarirwa mu bihumbi zizamara ikindi gihe cy'ubukonje muri iyo misozi miremire ziryamiye amajanja. Ibihugu byombi byaganiraga ku byerekeye umupaka ubihuza bitavugaho rumwe, ariko byananiwe kumvikana. Abasesengura ibya politike basanga Ubuhinde busanzwe bufitanye ikibazo cy'umupaka n'Ubushinwa ndetse na Pakistan, hakaba hiyongeyeho ko abatalibani basubiye ku butegetsi muri Afghanistan bushobora kuzahura n'ikibazo kitoroshye. Umwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu, abayobozi bakuru b'ingabo z'Ubushinwa n'iz'Ubuhinde bagiranye ibiganiro bashobora guhosha ikibazo cy'ubushyamirane bwari bwabaye hagati y'ingabo zabo zari zakozanyijeho zemera kugerura. Gusa kuri iki cyumweru ibiganiro nk'ibi byananiwe kugira icyo bigeraho, buri ruhande rushinja urundi kuba nyirabayazana w'ibibazo. Ubuhinde bwavugaga ko Ubushinwa butigeze bwubahiriza icyo bwise ibitekerezo byiza bwatanze, naho Ubushinwa bukavuga ko Ubuhinde budashyira mu gaciro mu byo busaba. Ubuhinde bufitanye ikibazo cy'imipaka n'ibihugu bibiri, bumaze kugaba ingabo zigera ku bihumbi 50 zitwaje ibibunda bya rutura n'indege z'intambara mu karere ka Ladakh kavutsemo imirwano umwaka ushize. Ubushinwa nabwo bwongereye ingufu za gisirikare mu karere ka Tibet gahana imbibe n'Ubuhinde, bivuze ko buri ruhande ruryamiye amajanja, nk'uko bitangazwa n'impuguke mu by'ubushakashatsi muri fondasiyo ya New Delhi. Amakuru yacu hirya no hino ku isi tuyasoreze muri Korea ya Ruguru, aho umukuru w'icyo gihugu uyu munsi yasuye ahari intwaro za kirimbuzi zishobora kurasa ibisasu bikagera ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Oriane Itangishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
mu bikorwa byo gusuzuma ibigwanisho ruhonyanganda bishasha vya nucleaire biheruka guhingurwa, perezida wa Korea yo mu buraruko yararahiye avuga ko hagiye gutunganya neza igisirikare cyo guhangana n'ivyo yise agasotoro kabandanya kugirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi vyatangajwe n'ikinyamakuru ca leta ya Korea yo mu buraruko. Ejo ku munsi wa mbere mwihayanisha ridasanzwe ry'ibigwanisho vya gisirikare, Perezida Kim yafashe umwanya wo gushikiriza ijambo avuga ashimitse ko inguvu za gisirikare afise zitari zo gukoresha ku banyagihugu kandi ko hadakwiye kuzokwigira haba irindi canishamwo hagati y'abanyekorea. Itororokanizo ry'amakuru muri Korea mu buraruko KCNA ejo kuwa mbere yavuze ko Perezida Kim yavuze ati Amerika iguma ivuga ko itabangamiye igihugu cacu ariko nta bikorwa biboneka vyo twemeza ko itatubangamiye. Abategetsi ba leta ya Korea mu buraruko bamenyesha ko iryo hayanisha ry'ibigwanisho KCNA ivuga ko ryari rijanye n'urubanza rwo guhimbaza imyaka 76 kuva umugambwe w'abakozi uri ku butegetsi uvutse, ryabaye irya mbere rikomeye kuva Perezida Kim afashe ubutegetsi mu mwaka wa 2011. Amerika imaze gusaba Korea mu buraruko ibiganiro ivuga iti nduguriye twamugina ahariho hose umwanya uwari wo wose, ndugaye twamugina atakirinze gusabwa. Yamara Perezida Kim ivyo arabinegura avuga ko uwo mubonano basaba ari umugambi wo guhisha inyifato mbi Amerika ifise mu migenderanire yabo na Korea ya ruguru, agasaba ko bokura ibihano bafitiye igihugu ciwe bakongera bagahagarika imyimenyerezo ya gisirikare bagirana na Korea y'Epfo imbere y'uko ibiganiro hagati yabo bibandanya. Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu n'amakuru ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Mukanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Paul KAGAME w'u Rwanda yanenze ibihugu bisaba ko u Rwanda rurekura umunyapolitike Paul Rusesabagina wakatiwe gufungwa imyaka 25 mu Rwanda. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Steve Clemons ukorera ikinyamakuru The Hills cya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhande rw'imirimo y'inama yiga ku mutekano ku isi, Perezida KAGAME yavuze ko ibihugu bisaba Rusesabagina byirengagiza ibyaha yakoze kandi byarakoranye n'u Rwanda mu kumukoraho iperereza. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Temistokle Mutijima yakurikiranye icyo kiganiro adutegurira inkuru irambuye. Amagambo ya Perezida KAGAME aje nyuma y'aho inteko nshinga amategeko y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi yaherukaga gutora yemeza ku bwiganze buri hejuru umwanzuro usaba ko bwana Rusesabagina ubufungiye mu Rwanda yarekurwa ndetse agahita yoherezwa mu gihugu cy'Ububirigi nta kindi kigombye gusabwa. Abadepite bagera kuri 660 nibo batoye bemeza uwo mwanzuro ku majwi 2 ya oya, mu gihe abagera kuri 18 bifashe mu gutorera uyu mwanzuro. Paul Rusesabagina yamenyekanye cyane ku ruhando mpuzamahanga muri filimi Hoteli Rwanda ivuga ku ruhare rwe mu kurokora bari bahungiye muri Hoteli de Mille Collines mu gihe cya Jenoside mu 1994. Uyu yegukanye ibihembo bikomeye birimo n'icyo yahawe n'uwari perezida wa Amerika George W. Bush mu 2005. Ku bwa Perezida KAGAME abamusabira kurekurwa bafite impamvu zabo zitari iz'ubutabera. The same people that created that celebrity status have to work. Abo bamuremye n'ikirangirire bagomba nyine gushaka uko bamurekuza ndetse baburizamo uruhare rwe rwose batitaye ku bagizweho ingaruka n'ibikorwa bye cyangwa batanitaye ku bandi bareganwa banaburaniye hamwe. Aho rero niho bitangarije kuko ubwo bihindutse aho umunyabubasha mu buryo bwose wabishyiramo azaza gutegeka ati oya, uyu mugabo mbere na mbere nitwe twamugize ikirangirire, ibyo yakoze byose ntacyo bitu rebaho, agomba kurekurwa kubera ko ari umuturage wa Amerika cyangwa se umwenegihugu w'Ububirigi. Uretse ibyari byatangajwe n'umuvugizi wa leta y'u Rwanda kuri Twitter, ni ubwa mbere u Rwanda rugize icyo ruvuga mu buryo bweruye kuri uyu mwanzuro inteko y'ubumwe bw'Uburayi yemeje usabira Paul Rusesabagina kurekurwa.
ni umwanzuro ariko waje ukurikira ibindi byagiye bitangazwa n'imiryango mpuzamahanga nka Rantos Foundation yo muri Amerika ndetse na bamwe mu bategetsi cyane cyane mu bihugu by'Ububiligi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byamagana icyo bise ishimutwa n'iburanisha bavugaga ko ritanyuze mu mucyo rya Bwana Rusesabagina. Abo bose bakaba barahurizaga ku gusaba ko yarekurwa byihuse ndetse agasubizwa mu muryango we. Mu kiganiro cye Perezida Kagame yabaye nk'ukurira inzira ku murima abo bose ko ibyo basaba bidashoboka. Iyo miryango cyangwa se ibyo bihugu birakomeye, ariko kandi ntekereza ko natwe tugomba kwita ku mutekano w'abaturage bacu, kandi tuzabikora mu buryo bwemewe n'amategeko ndetse dushimitse cyane. Ubwo bazagume mu nkuru zabo za Hollywood, ariko aho bikora ku buzima bwacu, ubuzima bwacu budufitiye agaciro ku rwego rumwe nk'urwo bugafitiye Ababiligi, Abanyamerika cyangwa abandi bose bashaka kubyinjiramo. Ubusabe bwo kurekura Bwana Paul Rusesabagina bwongeye kwiyongera nyuma y'aho akatiwe n'inkiko zo mu Rwanda gufungwa imyaka 25 nyuma yo kumuhamya ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba. Ibyo bishingiye ku bitero byagabwe ku Rwanda n'umutwe wa FRN ushamikiye ku mpuzamashyaka MRCD yahoze ayoboye. Ibihugu by'Ububiligi na Amerika byagaye inenge zagaragaye mu rubanza rwe, aho byavuze ko uburenganzira bw'ubwunganizi butubahirijwe. Paul Rusesabagina ubwe yari yaramaze kwikura mu rubanza avuga ko nta butabera yiteze. Urukiko rukuru rw'ubucuruzi mu Rwanda kuri uyu wa kabiri rwaburanishije urubanza rw'uruganda rw'itabi PTC rwa nyakwigendera Paul Rwigara na banki Cogebanque. Ni urubanza rw'ubujurire uru ruganda rusaba ko uruhushya rwo kugurisha hoteli iri mu Kiyovu ruteshwa agaciro, ruvuga ko rwatanzwe mu buryo budakurikije amategeko. Avugana na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana, Maître Rwagatare Janvier wunganira PTC yatangiye amubwira uko urubanza rwagenze. Urubanza rwabaye turuvuyemo ubu rwose turiho tuvugana, rwagenze neza, buri ruhande rwagiye rutanga rwima zarwo. Yego, ubwo dutegereje icyo icyemezo urukiko ruzafata. Mwaburanaga mwerekana yuko uburenganzira bwatanzwe bwahawe RDB bwo kugurisha iriya hoteli ya Premier Tobacco Company Limited cyatanzwe mu buryo butemewe n'amategeko. Uyu munsi ni izihe ngingo mwongeye kongeraho mushimangira izo mwatanze? Mu by'ukuri nta nazo, ahubwo twerekanaga yuko mu rukiko rukuru twaziburanye kubera yuko nyine habaye ramvwa, urubanza rugasubira muri Tribunal de Commerce. Birumvikana ko ibitaraburanishijwe mu by'ukuri nibyo byaburanishijwe uyu munsi. Ibyo bitaburanishijwe ni bihe? Ibyo umaze kuvuga yuko icyemezo cyatanzwe mu buryo butemewe n'amategeko, tukagenda twerekana impamvu. Rero ubu se nk'impamvu nyamukuru mwerekanye uyu munsi yerekanaga yuko icyo cyemezo cyatanzwe mu buryo butemewe n'amategeko n'izihe? Hari urubanza ruvuga yuko nta cyemezo na kimwe kizongera gutangwa ku ngwate, urukiko rukanazisubiramo. Ni urubanza rwaciwe muri 2017 ruva itegeko, kugeza ubu twajya kurureba tugasanga nta kindi cyemezo cy'urukiko kigeze kiruvana. Tukavuga tuti mu gihe rero rugifite agaciro karwo, nta kuntu mwatanga ikindi cyemezo cyo kugurisha kandi urukiko rwarabibujije. Ni urukiko rukuru rw'ubucuruzi. Uretse kugaragaza yuko iryo tegeko ryo muri 2017 rivuga ko nta ngwate ishobora kongera kugurishwa, mwerekana ko urukiko rudashobora kwivuguruza, hari indi ngingo mwatanze yerekana yuko Cogebanque nk'uko mwari mwabwiye Ijwi rya Amerika yabahaye urupapuro rwerekana ko nta nguzanyo mufite. Iyo ngingo yo mwayigarutseho? Nk'uko nabikubwiye ubushize, usibye ko twayinyuzeho gatoya, ariko nk'uko nabikubwiye ubushize, urebye izarebwa mu rubanza mu mizi. Urubanza mu mizi ruzaba ryari? Mu rubanza mu mizi, kuko hari ikirego mu mizi n'ubundi, yewe bazanagikorera icyo bita mizaneta kuri 22 n'ejo bundi kuwa gatanu, ko tuzaba dutangira urubanza rwa funga. Aho rero niho hazaza iriya baruwa, haze uko yashubijwe, hazaza ibintu byinshi. Mukaba mwizeye yuko muzashobora gutsinda uru rubanza? Ngo abantu iyo bahura nari babiri, umwe aba yigiza nkana, ariko rwima turazifite zihagije ku buryo zaduha icyizere ku ruhande rwacu. Twebwe
icyo tuba dutegereje ni icyemezo cy'urukiko, kandi uko kije cyo kose turacyakira. Maître Rwagatare Janvier wunganira Premier Tobacco Company Limited ya nyakwigendera Paul Rwigara, ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Mwakoze Venise, mwakoze. Hagati aho uwunganira banki Cogebanque Maître Henry Pierre Munyangabe mu butumwa bugufi yohereje Ijwi ry'Amerika abajijwe uko yireguye mu rubanza aburana na PTC, yashubije agira ati twasubiyemo ibyo twavuze mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi, twese twakoresheje imyanzuro y'ubushize. Amakuru Ijwi ry'Amerika ryabonye avuye mu rukiko yemeza ko uwunganira Cogebanque yabajijwe n'umucamanza aho cyamunara igeze, amusubiza ko cyamunara ya gatatu yarangiye kuri uyu wa kabiri hatabonetse umuguzi. Tukivuga amakuru ajyanye n'ubutabera, umushinjacyaha mu Rwanda yasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge igifungo cy'imyaka 7 n'igice ku bagabo babiri baregwa muri dosiye ya nyakwigendera Kizito Mihigo. Yasabiye uwa gatatu bareganwa igihano cyo gufungwa amezi 6. Bose bashinjwa ko bagerageje gukicisha Kizito Mihigo baciye mu nzira zitemewe n'amategeko mu mwaka w'2020. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagiruwubusa yakurikiranye uru rubanza. Nakubwira ko magingo ya ubushinjacyaha bumaze gusobanura imiterere y'ikirego burega abagabo batatu baregwa gushaka gutorotsa umuhanzi w'icyamamare nyakwigendera Kizito Mihigo. Ubushinjacyaha burega burumye uruhare rwe ruhereye kuri Harerimana Innocent ngafunganywe na Kizito Mihigo, bumurega ko ari we wagejejweho umugambi wo gukodesha imodoka yagombaga kubatwara. Gusa Harerimana Innocent bakavuga ko muri rusange umugambi wo kubatorotsa atarawuzi, kubera ko ngo Kizito Mihigo yamubwiye ko bari bagiye mu bitaramo Musanze, kugeza naho mu kwiregura kwe avuga ko bageze hariya mu karere ka Nyaruguru Ikibeho bamukodeshereje icyumba abandi bagabo babiri ndetse n'umuhanzi Kizito Mihigo bo barara muri chapelle banoza umugambi wo gutoroka. N'uvuga ngo rero harimo n'uwitwa Ngayabahiga Joel ari nawe wagejejweho umugambi wo gushaka inzira yo kunyuramo mu karere ka Nyaruguru, ariko awugezwaho n'uwari umukozi wa Kizito Mihigo ari we Jean Bosco Kuzimana. Abo bombi rero icyo cyaha baracyemera, ariko bagahakana icyaha cyo gutanga indonke cyangwa se ruswa. Uwitwa Jean Bosco Kuzimana we yavuze ngo ni ibintu ubushinjacyaha bwahimbye, aravuga ngo icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa mu magambo ye. Ni ukuvuga ngo rero ubushinjacyaha buvuga ko bwasanganye uwo Jean Bosco Kuzimana amafaranga 420 y'amanyarwanda ndetse n'amadolari 300 y'abanyamerika, buvuga ko bagombaga gukoresha mu gutanga ruswa bamaze kwambutsa umuhanzi nyakwigendera Kizito Mihigo. None niki kigiye gukurikiraho ubwo impande zombi zarangije kwisobanura? Kugeza ubu ngubu nakubwira ko nsohotse mu cyumba cy'urukiko hariho Maître Brice Bikotwa wunganira Nkundimana Jean Bosco avuga ko icyaha cyo gutanga intonke ibimenyetso ubushinjacyaha bugaragaza bidafatika. Nkakubwira ko rero nyuma namara kugira icyo asobanura mu rwego rw'amategeko ko yunganira Jean Bosco Nkundimana wari umukozi wa nyakwigendera Kizito Mihigo, ubushinjacyaha bushobora gusubirana ijambo noneho bugasaba ibihano kuri aba bagabo bombi baregwa gushaka gutorotsa umuhanzi w'icyamamare nyakwigendera Kizito Mihigo. Eric Bagiruwubusa, watwibutsa muri make icyo abo bagabo baregwa ndetse n'igihe bafatiwe? Abagabo uko ari batatu bararegwa icyaha cyo kuba igiso mu kwambutsa cyangwa kwambuka banyuze mu buryo butamewe n'amategeko. Nkakubwira ko bafashwe mu mwaka w'2020 mu kwezi kwa kabiri, bakaregwa ko bashaka kwambutsa nyakwigendera Kizito Mihigo no gutanga ruswa muri icyo cyaha. Ariko noneho nkakwibutsa nanone ko nyakwigendera Kizito Mihigo we yahise yitaba Imana muri uwo mwaka w'2020 mu buryo butavuzweho rumwe, kubera ko inzego za leta zivuga ko yapfuye yiyahuye, mu gihe abandi impande bavuga ko ahubwo yaba yaranigiwe muri kasho za polisi.
Eric bagira ubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali. Komeza urukurikirane, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije akazi keza. Ndagushimiye nanjye Venuste Nshimiyimana, kandi nawe ugira akazi keza. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri uyu wa mbere isi yizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe umwana w'umukobwa. Uyu munsi ugeze abatuye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bugarijwe n'ibibazo bitagira ingano. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovini yavuganye na bamwe mu bakobwa n'abangavu muri iyo nkambi. Kuri jewe nibaza ko uno munsi ni udufasha kwibutsa abandi bakobwa bose yuko bafise amahirwe amwe nk'ay'abahungu. Ibiharuro wabivuze mu kanya by'uko abahungu aribo babona amahirwe menshi mu kwiteza imbere mu buzi. Mugabo uno munsi numva umengo ni umunsi dukwiriye kubisemerera, tukongera tukavyibutsa abana bacu, tukavyibutsa abakobwa bose yuko aho umuhungu yashoboye gushika n'umukobwa arahashobora. Mu gushinga ikigo Infinity Group wiyumviraga umwana w'umukobwa w'umurundikazi warangizaga amashuri ntabona akazi, watekerezaga nde? Jewe mu gushinga rino shirahamwe bisanzwe ko niyumvira umukobwa, kuko jewe nsanzwe ndi umwana w'imfura mu muryango w'abakobwa batatu. Hama twarezwe n'umubyeyi atwumvisha yuko uko tutari abakobwa tudashobora gushika kure. Hanyuma nibisanzwe ko mu byo nkora byose bishira imbere cyane cyane uruhara rw'umukobwa. Ino mu Burundi abakobwa nibyo baratubwira yuko dushobora gushika hose, mugabo hari abatabizi, hari abacibaza ruguru yuko umukobwa ari uwo kurera abana gusa, ari uwo kuguma mu rugo, ari uwo gukora ubuzi bubayabaye. No munsi jewe mu gushinga rino shirahamwe ni nko kuba icyitegererezo no kwemeza yuko abakobwa, abigeme, abagore bashobora gushika no mu myanya minini mikuru mu kuyobora abantu, mu kwiteza imbere mu butunzi, bakaba directeur, bakaba architect, bakaba abantu bakora ubuzi bwose umuhungu ashikako. None ni izihe ngorane uhura nazo nka rwiyemezamirimo w'umukobwa? Umukobwa ashatse gutera imbere cyangwa gukora ibyo abandi bose bakora, hari ibyo batubwira ko urugo ni rwo rwa mbere, ntiwoja cyane kurondera carrière professionnelle, kandi hariho abana bagukeneye muhira, hariho ibikorwa wowe utegereza gukora. Umukobwa ateye imbere hakiri kare ataraja kubaka urwiwe, bamubwira ko atazoronka umuntu amutwara kuko ata mugabo ashobora kwemera umukobwa yashoboye kubona amafaranga hakiri kare. Ayo yose n'amastereotype, ibyo ni bike mu ntambamyi zishobora kuboneka ngaha, mugabo biva ku mastereotype kandi bishobora guhinduka ari uko abagore n'abagabo bagiye hamwe hanyuma bakavuga ingaruka nziza zo kuha amahirwe amwe ku bana bose, abahungu n'abakobwa. None ibanga ryawe Madame Elvine Floriane Murame, ibanga ryawe ni irihe? Wabigenje ute kugira ngo ushobore kwiteza imbere, ugere ku ntambwe ugezeho kandi uri umukobwa nk'uko wabivugaga? Nagize amahirwe yo kuvukira mu muryango bemera yuko abana bose bafite amahirwe amwe, twari abakobwa gusa nabivuze. Ngira amahirwe yo kwiga ku ishure lycée du Saint-Esprit nko muri secondaire, hama batubwira yuko excellence ari cyo kintu ca mbere, hanyuma batwigisha ko nta muhungu nta mukobwa. Shuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru. Washyize hamwe aya majwi ni Dieudonné Cyubahiro. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.